Africa Live, Africa Plus, mumeze neza aho muherereye. Nishenge nahise Izile, twatwiwe na mugenzi wanje Teka Dondiela. Twatwimereye n'umutumire adasanzwe. Umutumire aheruka kuduha bishasha, ariko siwe wenyene naho mumubona, ari wenyene no musi arafise n'uwundi. Turaza kumubaza ngira araza kutubwira ngene vyagenze. Akaba ari umutumire aheruka kuririmba indirimbo Indoto, bazi imisi mubona iri kirakorera ku bantu bari mu rukundo, murabibona abantu batarakundana bariko baravyiyumva nko kubwiyo ndirimbo. Ni indirimbo iryoshe cyane, tumwakire mu rukundo. Akaba yitwa Goldon. Ego, reka rero tumwakire yongera nabaramutse. Karibu cyane. Umeze neza? Uraberewe. Cyane ko ari nayivuze ntubyemera atari. Atagira udusoni. Indirimbo yanje bamaze kulimita abantu deja. Bababwiye ngo ikirakorera abantu bari mu rukundo. N'abatari mu rukundo kweri ntibaje kugira. Oya, navuze ati n'abandi batari barurimwo. Yarubinjiza. Yes. Zireka bari singo ntakinye kwira. Uburyo cyangwa bafasha gusanga harimo ku madira ni juste go. Ye nitwa Just Goldon. Niko abantu banyitwa kwera sinihamagara. Ariko amazina abavyeyi bampaye nitwa Mategeko Goldon. Mategeko Goldon. None usanzwe ukoresha amategeko cyane? Yo icyo baruzi. Oya ndabajije. Jenny ni sanzwe mu muziki nkoresha Just Goldon. Ariko nizira ryanje kuva kera azini nyakingaye gawaje. Nibyo kuva nka 2014 ko. Wagiyumvire bivuye kuki nihe wakwe? Ni Romains 30. Romains 30. Yeah. We are just fried. Okay. Twarasindanishije. Urumva kwera just fried ni kirekire nani cyafate rya just. Yeah, amambandana na. Ni zina ryawe. Hama indirimbo Indoto byaje kuri ki wahisemo kwita Indoto. Byaje gute warasanze cyangwa ari Indoto warubaza imisi ufise umva amajambo kubanyimishije hanze birashoboka novuga Indoto kuri jewe no ku bandi bantu benshi ntazi kwera novuga ko cyambere nuko uburi creative kugira kabiri ukaba mu visionnaire like girashobora kuririmba ibintu bitambaye ko mugabo nzi yuko bihari ku bantu benshi nzi ko bihari nkavuga ati ibi bintu rero jewe ko ijwi ryanje bishobora kugira aho rigeze reka ndabisohora mugabo kubera wamajije kubera Indoto yayishwe Indoto kubera indirimbo uri kurayumviriza ibintu byose bavugamwo ariko urumva turi muri present turi mu ndoto twarose kera ikosa rero ryaciye rihaba nuko ivyo bintu twabirose ntitwaplike. Okay. Kugira ngo ove kugira bitworohere sinabimenye nawe byaragusaranye like iyo ndabimenya kijya gihe turiko turarota bino turimo bari kubikora hari imbere. Okay, no kuvuga ngo Indoto mwabayeho iyo mubimenya kare zirya ndoto zabaye impamo kuva kera umwanya twafashe tubirota wabaye muremure gusumba wo kumenya ubwo ko n'undi abikeneye ama mubibemo. Okay, ikindi kibazo rero kicakiza mbega ko twabonye mwari kumwe na Izile musanzwe muri mu rukundo nyene cyane tubwira ngo kubera twahisemo gukorana na Izile kwe kimukorana na none je ikintu kinyohera rero iyo mwibi bintu byaje byande no dufatije ndakoze indirimbo ndiko ndashwana n'umukobwa tuje gukora ikiganiro mutubaza ngo none murankana bya vrai ndakumva iyo story mengira tahurite ari rukundo gatuze kama tuko turavuga akantu karyoshe tugomba kumva yuko ivyo bintu muko muravuga ni ibintu musanzwe mubayeho kugira ngo n'umuntu ari karabikurikirana avuga ati ibintu byashobotse kujya peut-être naje ndabitanguye byo shoboka. Uvuga ko muri musique icyambere uba ico washatse gutanga uba ico washatse guha abantu rero mpamvu tubona nko muri video ukabona umuntu arari bivuze ngo akazana n'abantu bamukubita iryo jama ego akazana abantu bamukubita ukabona ararize kubera ko arumva ko
burya buzima ashaka bugire real ni short time mugabo uwo mwanya mutoyi ibyo bintu ashaka kubigira real nyene bibeho bigaragara rero urumva muri ko murarimba nka karimo akajya kari romantique barano tukatubura sinabimenye kamurashwara sawa kuba romantique nyene nimba bakubwiye ati kora umushatsi ukakora kubera ujya muntu we ariko arabafirma arazi ikintu akeneye arafise ikintu ashaka ko mwebwe muza gutanga rero komsi atabari n'indirimbo yo kuja ku mpanda nyene yezwa ko bamwe aka vibe kanaka kubera Izile none wabitwisho kubera Izile ari we wahisemwe ko mukorana turafise bamona turafise bande abari ivyo bakoga benshi mu Burundi kubera Izile je novuga charges naho umu artiste munini cyane kubyo ari amazina usanga kuremereye wumva ukavuga ati wow kuri jewe gukorana nabo byari kuba yicubahira iyo byari gukubona ariko Izile je ndamuzi atari mu muziki ndamuzi bisanzwe tu kandi donc narinzi ingabire yiwe narinzi ingabire afise navuga ati ibyo tuza gukora byose ubwo jewe nje nshobora gusanga ngiye hasi ariko ndazi ukaza kubikora neza iri cyambere no guhereza ikizero umuntu mu gihe uzi ko abishoboye tubibona abantu benshi babikora nijo tugarutse kuri indirimbo Indoto nta yiri kuri page yawe kuri YouTube yawe iri kuri YouTube ya Izile sinzi ko Izile nawe nyene se YouTube ariko iri kuri Isanamu mufitaniye imigenderanire ya gute ni gute muko murakorana eske nirima iri kiraba managinga canke hariho ukundi kuntu muko murakorana so nta kundi kuntu vraiment novuga ko uretse zijya ndirimbo ziwacu zihari hariho n'izindi ndirimbo z'abandi ba artiste zihari nyene mugo benshi n'abarapper ziri hajya nyene ku Isanamu Entertainment rero hari ukuntu iyo dukoze indirimbo ari dufate abo turi kumwe muri management y'Isanamu gang zipostingwa kuri Isanamu Entertainment kubera like haca cyanyo habaye ubwumvikane nibo mwebwe babira ba artiste mugabo musanzwe muri niyo label ariko ijya ndirimbo ni proposition ya label nama nidio bavuze ati twe ndabona nakana nakabakoranye indirimbo byogenda neza twebwe tuzanye ikiyumviro nk'abantu ba managing mwene mba muzokwandika izingurukira mba muzogira amayayo cyo twumva gusa nuko collaboration yanyu iza kubiyokora baravuga ati sawa twebwe turagenda turakora mugabo dukora tuzi ko igikorwa kizoja hehe batanze proposition batanze iciyumviro bazanye iciyumviro aho kanya muri ko murandika nikiye catumye mwumva nyene ko muca ariko nimwe mwayiyandikiye nyene okay akantu rero dushaka utubwira ukuntu kaje akantu Indoto okay kenshi kuntu meje jewe ndandika indirimbo igahera canke no turiko turandika tukandika igahera izina rizaye twakoze indirimbo irahera no muri studio turavayo yanditse ko ibintu by'ibishorogoto mu kuyirondera nyene upfa kurondeza uvuga ati reka nayo ndayibaka uko mari iminsi ndayumviriza niba nagiye kuko cyane ibi bintu iyi ndirimbo n'umuntu yovyumva niwe wayihisemo ko yitwa Indoto ukora yego cyavuga ati reka ndayibakiza Indoto ndakivuze numva n'abandi birabaryoheye ati mu gihe ufise meaning ivyo mwagumye muri context ivyo mwariko murakora yego okay tugarutse rero kandi niki kintu coba carabagoye muko murayikora video abafana bayakiriye neza ko mani muvyiteze cyanavuga ko abafana ni fresh uretse yuko habaye akabazi maze gusohoka njyava kuri YouTube biramara iminsi 3 abantu barayibura ahubwo hariho n'ikindi kintu ntaguciriyamo ijya ndimbo yanyu ubona ko hari igihe yasohotse abantu bagiye kuyikunda imaze iminsi kubera urumva ni indirimbo ya Just Goldon si indirimbo novuga nk'akarorero ya Dramatia Fernando ya B-Face ya Big Fizzo ya Sadbi bobo barafise fan base barafise abantu biwabo bajya ikintu gisohotse jewe ndagitora ndagihenaka ndaza kugishira kuri statut ndaza kukibona ariko jewe bizofata igihe muri bajya bakeya biwanje kugira nabo bashobore kugisangiza abandi
niyo mpamvu ubona indirimbo igiye gusanzara uba ariko icyo nashimye nuko umuntu wese aho yashikiriye ikihaguma donc ntishobora kuguca mu matwi guciye ikawusha urayumva ko indirimbo harimo akavirus reka nsubizemo numve ikindi naco ku ma challenge twagize ikindi kintu cyatugoye turi muri studio indirimbo yari nini kandi ukabona none dutibiye ko deja